Amahoro, biratangaje kubona bino bintu bisakara ku mafoto kuki, ariko igipolisi ca Repubulika y'u Burundi naco carikoreye amatohoza kirabona yuko nta nubwo ari vyo, ari ububeshi, ni ububeshi bufatiye kuri uku kuntu nyene ubona muri sosiyete y'abarundi haba hajemwo ayandi masosiyete nk'akarorero ka sosiyete yo muri Kongo. Rero iyo sosiyete zibiri usanga zivanganye haca haza utuntu tw'utujagari sempre, ego ariko birya ntabwo ari byo na gatoya, n'ububeshi aho bashobora kuvuga yuko ngo igitsina cy'umuntu ngo bagitwaye canke ngo amabere y'umuntu bakayatwara. Oya, ntibibaho. Rero kuri Dunda Entertainment natwe twagize ico tubivugako. Rero twongeye kubaramutsa kuri Dunda Entertainment. Hari rero kuva hirya y'ejo kw'igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa nako igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatatu mu Buyenzi, aho abantu bagumutse bakagirizanya yuko ngo amutwaye igitsina ciwe, hanyuma igipolisi kigaca cifatira mu minwe iyo nkuru, hanyuma abo bantu bagaca babajana kuri zone ya Buyenzi kugira babandanye amatohoza, ariko bahavuye basanga atari vyo. Nayo ivyo navyo nibiki? Bavyagiriza abakongomani rero ngo akuramukije nice muri kumwe ameze neza. Kuva ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya gatandatu ntwarante uno mwaka w'2026, abantu aho bafise inkuru, bafise utuntu twishi bagenda bavuga, ahanini rero bakaba bariko bashingira ku vyerekeranye n'abakongomani ngo batwara ibitsina vy'abagabo co kimwe n'igitsina nako amabere y'abigeme. Ariko ivyo bintu navyo bikaba bigenda gute? Ngo aho ngo ashobora kukuramutsa akuramukije mu ntoki, haciye akanya ngo ukikora kugasanga kanyitse, urumva ngo kanyikira muri wewe, hanyuma ngo ntihagire ngo imisi ngo ihaca udapfuye. Rero ivyo igipolisi ca Repubulika y'u Burundi kikaba cavyiyamiriye kure, kandi namwebwe murumva yuko igipolisi kitoheza ngo gishigikire uko kuntu abantu bagumuka. Kuva mu myaka yahera mwarigeze kuba mwumva ivy'udushinge, mwarigeze kuza mwumva ibintu vya rugoti, mwarigeze kuza mwumva n'ibindi harimwo n'ibi vya Ebola byo gukoranako. Mu mwaka w'2020 haraza ivya coronavirus, aho abantu batari bakiramukanya, haraza na bijya vyaguma mu rugo, ariko twari twatomboye mu Burundi ntivyigeze biba. Ivyo vyose ni ibintu biza kugira ico bita destabilisation y'abantu. Ni hahandi bagenda kuri Google bakakira amafoto y'abantu baba basa n'abatagira igitsina gutyo, ukibona gutyo kakaba ari akantu nyene umenga kanyitse gutyo, ugaca usanga umenga nivyo, ariko muri rusange ntabwo ari vyo, kuko iyo ari vyo baba bagenda kwa docteur, kwa muganga, bakagira amatohoza yimbitse, hanyuma muganga nawe akavuga ati uno muntu bimeze uku, canke bakagenda mu muryango w'uwo muntu, w'uwo muhungu avuga ko kagiye, bakemeza yuko yavutse kameze neza, gafonctiona kameze neza.
cyangwa nimba yararongoye afise madame wiwe, bakegera madame wiwe akemeza yuko uwo muntu akomeye. Hanyuma murazi igipolisi ntikibirekera aho, kiraheza kikagira amatohoza. Rero mu matohoza basa n'abagize basanze ivyo bintu atari vyo. Muri rusangi rero ntivyari bikwiye yuko mu Barundi hagati yabo hoba ibintu vyo kugumuka nk'uko. Ariyo mpamvu rero abantu Dunda Entertainment natwe tuje imbere yanyu tukabahumuriza, ntibaze bumve yuko abakongomani bagirante. Ego kuroga birahaba, ariko ntivyoba nk'uko, ntivyoba nk'ivyo abantu bagenda bavuga, haba harimwo kugumuka. Rero twagomba tubwire abantu yuko batakomeza bagumuka, kubera kugumuka biratuma abantu baba instable, bagira ibintu by'inkuru, gukabya ibintu by'amakrash gutyo. Rero ntabwo ari byiza yuko abantu bategerezwa kuba bari muri ivyo abandi bariko baratera imbere. Ikintu canyaco rero nuko abantu bari bakwiye kuja mu bibateza imbere, bakareka ibi bintu byo kuroga n'ibi bintu byo kuzaba bagira ibi bintu byo kuzabakora ibintu bitameze neza, ugasanga isaku ibiki, ubu naho haca haduka ibintu by'inkwe by'ibikwashu ibiki. Urumva ni ibintu bidestabiliza abantu muri rusange. Rero aba bantu bagenda babikora nibamenye yuko atari byiza. Narya nko muri Kongo, nk'akarorero muri Kongo, abakongomani bari Bujumbura murazi ko benshi ari abagiye bahunga ingwano za M23 n'ibindi. Ntabwo ibi bintu bo bikora ino saha, kubera nta hantu boja boronka, kuko vyotera icuka gituma abantu baca baheza bakagira, vyotuma ucumenga abakongomani bose bo basubiza iwabo kubera abo bantu. Rero ivyo bintu ntabwo bo vyubahuka, kuko bavyubahutse bo babiciye isoko n'abandi. Rero muze murahumurizanya, pana gukuza ibintu vy'isaku vy'urukurukuru, ntabwo ari vyo. Yego baravuga yuko abakongomani za Buyenzi bashobora kuba baroga, ariko ibyo si byo, nabyo nyene si byo. Rero nimutuze. Dunda Entertainment nayo irashigikira abantu batuje. Narya Dunda Entertainment isanzwe ifise linye editoriale ya changement de mentalite. Vyari vyiza yuko abarundi nabo bahindura mentalite zabo, mu mitwe yabo bagahinduka. Iyo bumvise inkuru hakuyiduza, ugafuma uyitohoza nk'abapolisi nyene bakayitohoza, bakakira abo bantu bakabajana kwa muganga, nabo bakagira ico bavuga, bakagenda no mu kibano bakabaza yuko abo bantu nimba babafotoye bakabibona, ugaca usanga naho nyene bariko barabitohoza neza. Rero nimureke leta yikorere, mureke kuba rimwe muba abajije b'ivyo bintu. Hanyuma uko biri kose bizogenda neza, bizofata umurongo. Yari Dunda Entertainment mwariko muravugana. Imana ikomeze ibahizagira imbere n'inyuma. Murakoze.